Ndabaramukije bakunzi bijwi ry'ugwaruka kaze mu makuru yacu yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Amakuru yacu tuza kubabwira ibikorwa rusangi vyabereye aha mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo zone ya Cibitoke ku mutumba wa Cibitoke. Ewe ijwi ry'ugwaruka. Nkuko nari mpejeje kubivuga hatunganijwe ibikorwa rusangi byo gusibura umuserege uvomera imirima yo muri site Sahara. Ivyo bikorwa rusangi bikaba byatunganijwe n'utwara zone ya Cibitoke Everine Nduwayezu. Ibyo bikorwa rusangi byari byo gusibura umuserege wasibijwe n'inkukura ituruka ku mvura, aho usanga umuserege upima imeteri imwe kumanuka hasi usanga usigaranye santimetero 30 gusa. Birumvikana ko hari akazi kanini ko gusibura uwo muserege. Everine Nduwayezu arongoye zone ya Cibitoke akaba yakengurukiye abenegihugu bo ku mutumba wa Kagazi bitanze kuza gufasha ibikorwa rusangi abenegihugu bo ku mutumba wa Cibitoke. Twakoreye ku murindi y'abenegihugu bo muri residentielle A batwitatse batubwira ko bariko baratwagwa n'uyu mufurege. Co nakoze nk'umusoda nikora ku bantu nzi ko babanguka badakwega amaguru. Muri abo bantu babanguka rero twabonye ko abadushigikiye mu gutabara abandi ari umutumba wa Kagazi, mu gihe ari bo bagize abakoze ibikorwa rusange ngaha ku Kitigiri nyamwinshi mu bampere amashi menshi. Nongera ndabatera intege, muratweretse umutima w'urukundo mukunda bene gihugu bo muri zone ya Cibitoke. Burya guta ivyanyu mukaza muje mundi mutumba bigaragaza vy'ukuri urukundo mukunda igihugu n'abantu. Ndabateye intege mugumana uwo mutima nimuze murambirwe. Ico ndabasezeraniye nk'umuvyeyi wanyu mw'izone yose ya Cibitoke, genda namwe mutegure ikibanza rusangi mubona ko cononekaye, hama nikore kuri aba bantu babonye ko mwabashigikiye, ejo natwe tuze tubaha agacumu k'ubumwe. Nongera nshimira abenegihugu bumva bakunda igihugu, bakunda isuku, bakunda iterambere. Umwanya wose umuntu abikoze ko baba babangutse, kuko umuntu umutelefone mwijoro ati ejo tuje gufasha naka kacaza, uyo muntu vy'ukuri umukunzi w'igihugu avukamo. Nongera ngayira abenegihugu bo muri zone ya Cibitoke, ikintu c'iterambere muri bo umengo nta ruhara babifisemo. Mu gihe aya mazi amaze gutinzira, burya yonona ibarabara rya leta akonona n'imihana y'abantu. Yongeye gukebura abantu bo muri iyo zone ya Cibitoke barimira mu mabarabara bigatuma abasuma bikika igihuru mwijoro mu kwiba abarengana. Yongeye no gusaba umuntu wese afise umuyaga nkuba ku rugo rwiwe gushira amatara kwibarabara. Twarashizeho umunsi wa kane kugira ngo tworohereze ba bantu bo ku munsi w'isabato. Uyu munsi turiko uwo munsi wa kane turekurira ibikorwa rusangi byo mu mihana yacu kugira ngo dusibure imbere y'inzu, dusibure amabarabara ku bantu bafise inzu zishika ku mabarabara. Ariko birababaje kubona hariho abantu umugambi batarawumva, ariko ikinezera nuko abatarawumva ni bake, abamaze kuwumva ni benshi. Aho ubucimbiri bwinshi ngenda ndacamo usanga amabarabara asa neza. Mubashikire rero mubabwire abataravyumva bijukire isuku. Isuku rituma tugira amagara meza mu miryango yacu. Rirya shamba turekera imbere y'urugo rivamwo inzoka. Abantu muzi yuko murima mu rugo iwanyu mukongera mukarima mwibarabara ricamwo abene gihugu n'imiduga.
nimwe muri ko muragwiza ubusuma muri zone ya Cibitoki. Ibigori hanze mu barabara bituma ibisuma vyinyegeza, umuntu arenganye bakamwaka agasakoshi kiwe, ejo waryama agasimba urugo iwawe. Narya muzi neza ko mu zone yacu mu makartier amwe mu bucimbiri bumwe twese regide zitaradukwiza amatara. Nongera ngayira abantu mufise amatara mu ngo zanyu, ariko nimwiyumvire gushira amatara yakabonesha ku mabarabara. Nkaba ndabagabishije rero, gomba ntangure rusansuma rw'abantu iwabo hatabona kandi afise ikontere y'amatara. Irya tara urishize hanze rirakuboneshereza, rikongera rikaboneshereza mugenzi wawe atararonka agakontere, bigatuma wa musuma atokwikinga mu mwiza. Ni mubigira ivyanyu nkuko bamwe mwatanguye kubikora. Twobamenyesha ko umukuru wa zone Cibitoke ariko arafata iya mbere mu guha akarorero abatware bo ku mitumba, ku bucimbiri ndetse n'abene gihugu muri rusangi mu kubakundisha ibikorwa rusangi by'iterambere ndetse no kwijukira isuku. Mu misi mike ashizwe muri ayo mabanga, ibikorwa rusangi muri zone ya Cibitoke biriko biritabirwa cane n'abene gihugu.